love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. And I really worship you. I love you. I love you. I love you. I love you, Jesus. I love you so much. I love you. Aho hari mihiganwa rya nyuma y'indirimbo zihayagiza Kristo bise Chant Gospel 2025 ku nshuro ya mbere mw'ishengero rya Mpwemu Yera guhora imitima nama kuri w'Imana igenekerezo rya 31 Myandagaro mwaka wa 2025 basozera iyo higanwa ry'indirimbo Mpimbazamana. Imbere yuko iryo higanwa ritangura batanguye batuyagira uko iryo higanwa ryagiye kurikirana. Imigwi yose twari dufise muri Enatal mu higanwa yari imigwi 7 ariko ku magenekerezo 24 niwe twamenye imigwi yarenganye mu kwinjira muri final. Imigwi yarenganye yari imigwi 4 na niwe imigwi yarenganye hama uno musi twateguye yuko indirimbo baza kuririmba ni indirimbo biyandikiye bonyene. Ego ni indirimbo imbaza Imana mugabo nizo biyandikiye bonyene, mugabo izindi misi baririmba indirimbo z'abandi, indirimbo zabo, ariko no muzi ukuntu bitegekanijwe ni indirimbo zabo biyandikiye kugira ngo kandi turonye n'akaryo ko kurondera indirimbo yoba yabaye nziza gusumba izindi kugira ngo turabe ukuntu tubatera intege mu kuyinjira muri studio. Mu kuzova wa mbere ari wakaganuke twabateguriye kugira ngo tuteze uburirimbyi imbere ama twahisemwo uhereza uzova wa mbere n'uwa kabiri. Bafenehemia umwe mu bari bajeje gutunganya iryo higanwa yaribukije abaraho uko baza kubikora imbere yuko binjira mu gice ca nyuma. Bivanye n'abajiriste bacu n'abaimbaji wetu hamwe n'abarinzi bacu, yani waimbaji tutawachia muda kuvuga abarinzi twasigira umwanya muimbe kama jinsi mulivyojiandaa, muririmbe nkuko mwabiteguye, mujisikie huru kabisa, miyumve mwitegeko kabisa, na wajiriste wetu wajikaze pasikuwe kukatakata n'abajiriste bacu mwigore ntihabe gucagagura, yani muache waimbaji waimbe wimbe mwanzo mpaka mwisho, abarinzi baririmbe munango makamuherezo, ila musikie tu kontenua message ya maneno ariko mwe mumvise gusa message pekee muri ndirimbo, sababu tupate ile itakuwa meilleure chanson kugira ngo tuone ya ndirimbo za kurusha izindi zose, ili tupate kuisapoti kwa kuingiza mu studio kugira ngo twishikire je muri studio na isikilike mahali pote kandi umvikane ari hose. Basi sina mengi zaidi, rero na menshi fise cyane, waimbaji nao watakubaliana na matokeo yatatokea kwa wale wa juriste wetu, abarinzi nabo muze kwemera ibiseruka biza kuzoba abajuriste bacu. Sema amen, vuga amen. Ngira mugeza ati harageze eti mungu na mtima
Pasteur Alfred umwe mu barongoye iryo shengero ngo barahimbawe kubona bakiriye abakristo benshi batandukanye bava mu mashengero baje kwirabira ubuhinga ugwaruka gwerekana mu kuririmba indirimbo mpimbazamana kubwiwe ngo nakaryo ko kwerekana ubushobozi bw'Imana biciye mu ndirimbo. Muri iryo higanwa imigwi 4 niyo yashoboye gushika mu gice ca nyuma nkuko byari bitegekanijwe ariyo Gospel, Nyishu Band, Power of God hamwe na Prince Minister. Nyuma yo guhiganwa Gospel yabaye ya mbere bahabwa ibahasha ry'umuriyoni n'ibihumbi 300. Umugwi wa kabiri waronkejwe ibihumbi 800. Indirimbo ya mbere nziza iba iya Gospel baronswa ibihumbi 200.